gukora ikijuju none nubizi ubwenge bwanje bakubwiye ati tora umuriyoni tubwire famba nikijuju sikijuju wo kwishura gute so bijya aba bamenyereye kuri jewe ariko kuri Fani na Abel batamira ivyo bintu baguhaye umuriyoni uri kigobogo we baguhaye umuriyoni bakakubaza famba nikijuju sikijuju wo kwishura gute oya nabyo narafite ubwenge umuriyoni uragucisha nawe ucucika ikirofa rero Andy uri ikigobogo ni ikijuju nta bwenge nigirira nta bwenge mfise man jari niyo ryambere numvise ibintu nkibi n'umusazi mwubwiye urasarabwa no genzi nsara urya bari kijuju wombwire ko umusazi kandi ari umusazi byake nkoze ibintu nk'ivya nkabijya baramenyereye nta bwenge nifiti nirwa nsaragurika mu media nirwa nsaragurika mu TV nirwa nsaragurika mu filime mu comedy baramenyera ubwenge bwanje abafana baramaze kubutahura yuko famba ni kigobogobo ni kijuju kitabaho vema birababaje kubona abantu nk'abajya bakuze badukuriye muri filime sikuvuga badukuriye mu myaka kuko nje nibaza Fani na Abel nibandusha imyaka muri film konje maze imyaka 19 nkora film rego abakobwa turabasangira nje nimebanye n'umukobwa aca kunda n'unda ugasanga twarahuranye ndo navuga ko waga dunia sasa tunikubadilishana utararongora umenye yuko abakobwa uzobacako mpakuruhe rego abakobwa turabasangira nje nimebanye n'umukobwa aca kunda n'unda ugasanga twarahuranye umugore umwe ni nyoko umugabo umwe niso sinobangira umugore umwe ubwo buzima bubaho Imana yanka cyane nico abantu dukunda cyane iyo ba ico Imana ibidukunda cyane by'Imana ikunda cyane ntibari kumbaza n'ibyumba gice STV every story matters. Yes, TV fans murameze fresh, Jenny fresh nkuko mubibona ni wa musore wayo ni Mr Solution kuri mikro za STV. STV yanje rero ndayikunda cyane kuko ifise abafana bayikunda. Abafana bacu rero nanje ndabakunda nkuko mubizi ni twatuntu twanyene twakimya nka cengetera nkazana umuntu tukamubaza bitatu canke bine. Mfise plan, mfise target, afise ama AKA menshi ariko azwi izina rya Samba Famba numukomeze kuva mu ihuriro TV za Mario za Nde ariko kuva kuri za Busanga mani hose yari muri ihuriro TV biranavugwa yuko atakiriyo agena gukora nk'ibiraka ariko kandi ico nico kibazo cyamenza kumubaza ikibazo ca kabiri mbega we n'ibintu by'abakobwa ni gute dushaka kumenya rero plan yiwe n'abakobwa no munsi turabimenya ica gatatu asa n'umuntu ariko arahindura ukuntu ariko arahindura strategy uko twahora tumuzi siko twamubona niyo rya mbere jewe mpuriye nawe mu kiganiro kimwe ndabwiza ukuri c'est la première fois urazi ko mafise plan mafise target ivyo bibazo bitatu nshaka kumenya kuri we kibazo ca kane nshaka kumenya kuri we ubuzima bwari indani bimeze gute ivyo twumva nivyo byagenze gute ari pita mudirisha rifanya nini bikagenda gute hama kure na kure turangiza ikiganiro mwamaze kumwa kuri screen za STV ni Samba Famba ndakuramusa musaza Suguru nani ndakuramukija Imana ego meze neza salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dini na turuhusu kuoa hata wake wa 6-10 ni wewe sasa ni wewe yani au waine ndo break lakini ukiona uwezo zidisha hapo vutura vyume ego muri abo bane Samba Famba afise bangahe kano kaya muri abo bane ndacafise nka babiri asigaye batatu ngeze asigaye babiri kandi ngeze kuri babiri nce mvutuka rero nkubite nabandi direct ulisema ukiwa na uwezo upo kwa Samba Famba kawaida sisi dini nasema mpaka kwa wanawake wanne kwanza lazima una vitu viwili kwanza uwe na nguvu za kuwaridhisha wake wanne labda kama wanne tuje mu Kirundi kubera igizwe cyaba kituma barisho atamenya sawa urafise ubushobozi ko gushobora abo bagore bane sinje mfise ubushobozi ahubwo idini ryacu rya Islam rivuga ati ufise ubushobozi bwo kurongora abagore barenga kuri babiri icambere ubukweneye kuba ufise inguvu zo kubahaza ivyo nini kuma nini kubarizisha kubibakorera neza nk'abagore ba ico cambere uvuye ku wa mbere wa kabiri wa gatatu apana uvuye ku umwe abandi bace bakunanira icakabiri ufise uburyo bwo kubatunza kubarisha kubambika kandi bingana byose ufise ivyo bintu bibiri naho urongora abagore kugera kuri 10 nta kibazo ariko baronka ico bashaka iryo ni dini kandi naho urarishigikira ndarishigiza fresh abamizimani tumenyane twebwe turazi yuko turigishanya ariko hari nabandi bo bari amabinzi namwe batavyemera
kila mtu na shwa sinzi ko ari umuzima atavyemera ivyo bintu aba ari umukafiri. ibibazo bibiri bica biza Famba ijya target ya mbere arayishoboye batatu urumva ko ingufu zikwiye Ega amazina yanje urayazi cyangwa ufa kuvuga atati umuvyonzi w'ibihere umugabo w'agasuguru emetre 80 iyo wari amazina yose ajanye na bijya biye ayose uciye kompanyamwe ukaronka iyo nyishu y'ikibazo cyawe bisigura ko ingufu zirakwiye urataka nguvu zo buri umugabo uriyimbwa ugacuba emetre 80 ubwo emetre 70 uvuze ko ari uburebure bw'intuze bw'ukuboko n'amaguru sawa icho uwezo wa kuwadumia icho niho kidogo ndashara umusore ndasharondera ko sindagera ku ico nshaka ariko ndibaza soon ndi umusore kandi ndacafise ingufu zo kurondera ndibaza uwezo wa kuwadumia cyangwa amafaranga yo kubarisha no kubambika ivyo ni ibintu biza pole kandi bikashigwa ko n'ingufu z'Imana ariko bisaba yuko utabarondera utarabironka ego niyo mpamvu mbaye ndarondera bakeya nguvu mfise cyangwa ku buryo mfise hanyuma ingene uburyo buzogenda buduga nuko nzogenda nongereza kabandi amakuru avuga ko Samba Famba nyuma yo kuvurugana n'ujya mukobwa muri Wakalayi TV ubu ujya mukobwa muri Wakalayi TV nimba yitwande Sauda nyuma yo kumuheba yaciye ahitamo kurongora nivyo kurongora cyangwa kurongorwa wararongoye niko numva jewe sindarongora nta muntu yitwa umugore wawe umugore bo barahari apana arahari shira muri ba ni benshi barahari ntawo wemera kurusha umugore umwe ni nyoko umugabo umwe niso sinobangira umugore umwe ubwo buzima bubaho tumugore umwe tungo tu no gira abagore benshi sometimes urose n'ikibazo kituru n'uwundi sima kujya nyene urumva abagore benshi ni fresh ugize ikibazo baragutabara nagari fresh ange simanuye abantu ko bivana na strategy z'umuntu cyangwa umuntu kuna abayeho no kwishira abagore nka batatu wori umuntu umwe atani igihumbi winjiza ku munsi kuko umugore ni garama umukobwa buri munsi ngene amavuta ngene iki urasamye atana mahero ronga ku munsi ngo urashize abagore batatu nabidi ukiona wanawake wengi na uona jua gisa kutafuta pesa mu ihuriro TV uracabarizwayo ubarizwayo mu buhe buryo nkuko vyahora kera uri proud naho nkuko vyahora kera cyangwa hari vyahindutse bimeze gute muri TV nacahindutse ariko ndibaza ntihagera ikintu gihinduka tuzobamenyesha ariko ndibaza turacakorana kujya nyene contrat dufitaniye twayisinye imyaka 2 ishize gushikura cyari kujya nyene gusa hari ibintu gusa twagabanyije so nibanga janje na manager ako ndibaza byose biracari kujya nyene kandi acakora ariko sometimes ndi nyavya nkaja gukora handi ni ibintu biri easy nahura muri management nibura gukora akazi ahandi ruhande sasa turakubonye muri costume nguherekeje umuntu agiye sinzi gutanga inkwano sinzi muri predote si costume yari kanzu ariko ikoti hejuru mengo nashize ikoti hejuru ese yo costume gamusaza oya hajye bari melange y'ikanzu si ibintu by'ibishasha mu isi basi ni lazima rega ni ibintu by'iwacu bijya sibyo si lazima ngo dukore bijya abantu bakora tu byarashize umunsi umwe urasaba ikigongwe Sauda kungene wamutigita inyuma umwicira wago mu mwicira ndo nibizonashika vraiment bijya byarabaye kandi byaraheze ubuzima bwarabandanye ubusami nagisami Sauda na Kesi bari kumwe birabasha nanjye mfise ubuzima bw'iwanje ari ibindi bintu mu buzima biza ukabereka bikarengana ugakurikira ibindi none byaheze gute ubu muyaga gute na Sauda muri fresh cyangwa byagere ubu ni nka friend kuko njewe na Kesi turi cuti turabagenzi cyane so kenshi kuba turabagenzi na Kesi Sauda caba nk'umubufre wanje yanakuwaga mze je no kunda n'umukobwa dukundanye dugahebana gakundana nawe kuba turabagenzi ubugenzi ni buzohera kandi ujye mukobwa nzomita shemege uko nyene birabaho kandi turi kenshi rego abakobwa turabasangira je mwebye n'umubanye n'umukobwa aca kundana n'undi ugasanga twarahuranye ndo navuga ko waga dunia sasa tunikubadilishana utararongora umenye yuko abakobwa uzobacako makuruhe kandi bazobacako makabaruhe ni kupasiana sasa none wewe wabaye umusani kuva ryari jewe kuvyerekeye igiko busani je nabukora mu busani bwo kuririmba wo nabitanguye muri Samba Famba byo kuririmba byo nabitanguye nko mu ma 2010 Samba music cyangwa Samba Famba ubwo nyine 2010 none bijya bintu uririmba nivyo ni ibintu wapanze cyangwa ibintu vyizanye umuntu aririmba ibintu atapa harabitoraguye nyene ega ari umuntu avuga ati je naborewe reka nje kuririmba muri stage bariho
Amaze kubini benshi baba kandi ugasanga araririmbye neza. Yaba bakavyuka ngo ndagiye kuririmba ugasanga ivyo aririmbye rero n'amahopa. Ariko wicaye hasi ukavuga ati reka nandike indirimbo. Kijiko urahiga nibiki. Urakumva neza. Barua kutoka kwake nilimpenda. Iri FAMBA irizubesha. Irijwi kweri sindi bari ryo adwega pera gatoya. Ndavyanse. Nta hip hop irimo niyo mbona woje bona. None hip hop zikora abanwa rumo. Kajwi ni gwawe. None ni kanje. None ririmba gato. Ndavyanse. Egari abantu. Siyandi. Abantu. Bacha muri stage. Amatwi bakayahinyanyura ugaza kumaze nk'amezi 3. Ijwi bakora ariko. Kuri sinakubesha njewe narize umuziki. None duye gato. Je narize umuziki. Abantu bacamenya ko atavyuka. Je nkiyo nkivyuka ikoromeo ja kasa. No. Uwundi munsi shamba. Abagene kumenya kumvugo ndirimba baje kuri TV wanje mu video. Egizi turazuma yuko umengo zirakozwe neza izindirimbo. Amaje umuziki nje narawize mu bintu natakaje ku mwanya cyane n'umuziki na film. Kandi umuziki na film narabitakaje ku mwanya mu bihugu bitandukanye. So twaragiye no mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania kwiga ibintu bya cinematography, kwiga ibintu byo kuririmba. So niyo mpamvu kenshi ubuguruguru byo kuririmba n'ibyo gukina comedy ndabisanzwemo. Hajya FAMBA wewe abafana ubakira gute bivanye nuko ubabona kuko hari amakomantere menshi tuba tubona kandi kira muntu n'amakomantere yo aramuraba komantere zirakurikira umuntu kuko aho koze iganiro urahacu karabati mbe abantu bamvuze kwiki uwabafana uhora ubakira gute hari abafana baraba ibintu akora ngo uyu muntu ni miki jewe abafana banje rero nje naramaze kubatahura mu ncamake hari abafise ubwenge nk'ubwiwanje hari n'abadafise ubwenge nk'ubwiwanje je namaze kubatahura so mu ncamake nje ndabafata nk'abafana kuko barakomanta ibintu bitandukanye mubu ngayi interview ndiko nakora nga rekoza kugura commentaire FAMBA yarahindutse FAMBA yatuje ubu navurugana ugasanga nkoze ikindi kiganiro c'amabase cyo kugwana cyo giriki ugasanga FAMBA uri umusazi urubura nderori iki ugasanga nkoze swati comedy cyangwa cinema ndiko ndagwana cyangwa ndiko ndatukana ngo FAMBA nandero bakibagira yuko ibiturimwo ni ibintu twandika ni ibintu dupanga tugakina si ibintu tubayemo nyuma navuze abafana arabafana tunganya ubwenge n'abafana tutanganya ubwenge wowe ubonye ndiko ndakina cinema nkobise umuntu imbugita agapfa umbonye ukaca wiruka mu ibarabara ngo wamwicane ubuvuze ubwenge mu mutwe cyangwa ubonye mu cinema ndiko ndatukana abamayisene yo gutukana umuntu umbonye mu ibarabara ngo FAMBA nandera afise yaratukana mu masinema umva ubwenge bwestaye neza mu mutwe ubwo niba ko bafatanya ati numwatatsi yataka abantu ugasanga nje mu mafilme ndivugira nje numwatatsi n'umufyonzi wibere nini ukaca bavuga ati cyagihungu ebani gishushuzi kubi ugasanga duwe mu ibarabara ufise umwana wawe umukobwa ugabane duye ukamukwegera ku ruhande ukananirwa kwiyumvira yuko tuwe tubiri muri filme ubona ubwenge cyangwa ufise ibisuko mu mutwe so abafana rero niyo mpamvu nabagabaguye arabona afise ubwenge nk'ubwi wanje bajya biyumvira uko rero ivyo bafise ubwenge nk'ubwi wanje bajya biyumvira uko ni filme bajya ko barayikinira uko barahanura abantu bajya nshanda batahura yuko ari abantu yubaha kandi bafise ubwenge bukuru baramamagaye kabwo ndamwitaye mu kiganiro mwitabe nyine ahubwo ashaka iki no oyo hola mukupe nama connection afise arahaswe jama yabonye ikiganiro c'abashuga dadi nimba bashuga mami umwe wanani uje naso nonge nabituko yabonye ikiganiro nkeka gomba mwishure nawe sasa FAMBA jewe ikintu nkunda mu buzima ndakunda umuje nakora kuko nimba no munsi uriho nukubera ukora iya budakora bon ntibari kukumenya ntiwari kandi jewe ndakunda umuntu wese ankunda agashigikira umuntu wese abafise impano cyangwa bari karakora urumva none wewe niki kintu uhanura urwaruka nkatwe ariko ico no hanura urwaruka gubu cyane cyane urwaruka ngo IKIJUJU pana ruguru n'urundi rwaruka ufashe mind z'abanyarugo na mind zo ngaho mu muji ziratandukanye ico no hanura rero urwaruka ngo IKIJUJU nuko two kwirondera tukitahura ico turi ari umuntu ngo IKIJUJU gushika ubu umujene nkanje ataramenya ejo yiwe ni hameze gute ataramenya ubuzima bwiwe buzopangwa gute nikimenya amenye ugasanga aracarara iwabo muhira cyangwa ugasanga arara kuri chambre cyangwa ugasanga arara muri salo so ico no hanura abajene twitahure tumenye ico turico tumenye nejo yiwacu uno munsi turi ngaha ejo tuzuba turi ngaha uno munsi ukirara muhira ufise imyaka 25 cyangwa 20 uburi ko yino na psychology wawe ejo nuzomenya we kwironderera
cyangwa no munsi nimba ugifungura kwa nyoko ugitaha mu nzu kwa so ufise imyaka 200 kuduga ubu uriko bivuruga mu mutwe wawe kandi naho uzokwigerana so twitahure twirondere twimenye tuturi bande wimenye uri umusore nkeneye kubiki nkeneye kuja he nkeneye kugira kuki so nico kintu no bahano gusugwaruka guko nibe ritahura nibanye meri ico barico kirundi kiramvuruga man hanyuma abaguma baboneka mu yangezo zawe zo gukunda abakobwa cyane ivyo n'ubuzima bw'umuntu kuko we nunkuramo ico ndimo cyangwa se no gukuramo ico urimo nuko gusa ico Imana yanka cyane nico abantu dukunda cyane iyo ba ico Imana ibidukunda cyane by'Imana ikunda cyane ntibari kumbaza n'ibyumba gice ariko kimwe cyo buri umuntu afite shuwa yiwiwe nje kuba wavuye mu hiro kavuga ati reka nze kumukoresha FAMBA ikiganiro ufise target nanje kuba nta muntu akora ikintu atiyumviriye ubaba ari umusazi cyangwa nje kuvuga ati ndafise abagore benshi ndafise abakobwa benshi ndazi ubwenge nkoresha ndazi ibyo ndiko ndakora sindi kirofa cyangwa ujya muhungu avuga ati nje n'abakobwa norondera na ngeso z'abakobwa nojamwe arafise mind zisi ikijuju yumvira neza buri umuntu afise target yiwiwe nimbazo kubesha ufite target yawe ariko hanura nundi kugira akora ikintu cyose afite target akora ikintu afite target ariko ujya muntu akiba muhiri wabo na target abafise pe bari bujuju uri umukomediye uri umukinyi wa film tuko tumaze kubona byinshi nko kuri wewe na Sami hoho ibisanga tumaze kubona ni byinshi abafana bamaze kubona barabonye byinshi n'ubu baracari ndi ibindi kuri kote ya Abel na Fanny Lavine ntitwaye tubimenyereye wewe bijya bintu bibona gute ahubwo bijye ahubwo batuvulia adabu kandi vema birababaje kubona abantu nk'abajya bakuze badukuriye muri filme sikuvuga badukuriye mu myaka kuko nje ndibaza Fanny na Abel ni bandusha imyaka muri filme konje maze imyaka 19 nkora filme ufise imyaka ingahe mufise imyaka 26 watanga ufise imyaka ine ego nje natangure gukina filme muri 2000 sinibuka neza ariko maze imyaka 19 ngina comedy so gasanga Fanny na Abel na myaka 2 bamaze muri filme ndibaza murabizi na myaka 2 barayirenze fata imyaka naho bafata imyaka dubaye imyaka 10 ni baranshikira tu ako gasanga ko badukuriye nshaza gusigura ko badukuriye mu myaka ugasanga Fanny swati usanga namurusha imyaka cyangwa aransumye imyaka gusa ndaba yuko je ndabona yuko ufite 25 ufite 26 ya Fanny arakurusha uko biri kwandusha na Abel arandusha ugasanga rero abantu bakuze nk'abajya bariko baratwereka twebwe abana ibintu nkabijya vraiment bagashwana abantu bakuze n'abantu tubaha muri filme kandi bamaze gukora byinshi kandi Imana ibafashe babandanye bakora byinshi muri filme ugasanga bariko bafashwa ibintu by'uburofa aho tasikiyaga bamugisha Hassan Mugisha bakora ibintu nk'ivyo n'abatama tubaha bamugisha baciza muri Bollywood TV bajya bakinya amafilme bakomakome bajya bakuru nagura abona bakora ibintu by'uburofa nk'ivyo ugasanga Fanny na Abel bakora ibintu by'uburofa nk'ivyo twe nk'abana twe nk'abatonye babo ca twiga ikintu nyabaki twebwe ko nje nkoze ibintu nk'ivya nkabijya baramenyereye nabwenge nifiti nirwa saragurika mu media nirwa saragurika mu TV nirwa saragurika mu filime mu makomedi baramenyera ubwenge bwanje abafana baramaze kubutahura yuko FAMBA ni kigobogobo ni kijuju kitabaho none kijuju none nubizi ubwenge bwanje bakubwiye ati tora umuriyoni tugire FAMBA ni kijuju sikijuju kwishura gute so bijya aba bamenyereye kuri jewe ariko kuri Fanny na Abel batamenyera ibyo bintu baguhaye umuriyoni uri kigobogo we baguhaye umuriyoni bakakubaza FAMBA ni kijuju sikijuju kwishura gute oya ndabyo narafite ubwenge umuriyoni uragucisha nawe ucucika ikirofa rero kandi uri ikigobogo ni kijuju nta bwenge nigirira nta bwenge mfise man jari niyo ryambere numvise ibintu nk'ibi n'umusazi mwubwiye ati urasara bwa no genzi nsara urya bari kijuju wombwiye ko uri umusazi kandi ari umusazi byake aho nta muzi yambaye umubaje ati urasara ati je no sara ndakomeye ariko wewe utanazambura na rimwe none abafana babikuye kuki sasa unaona madame ule ni namba 1 namba 1 niko na namba 2 namba 3 namba 4 namba 5 mpaka 10 kuja afisi ibintu by'ibisusu hama uriya uko muri wakataba ufise guzo nari nihangitse mama yangu nari nihangitse kuko nje no umukobwa udafise igisusu sino gushira no mu nzu ya mudamu wa mangari itonduko byaratuje uzoshira mu nko ari umuntu yubashe sumusi bwa bukobwa bw'uburofarofa muri gera no muri za ku mutwenzi
yariyubashe kwe yaranciye karandamutsa yego mani muhezagire none famba wowe bari umuntu nkujya yo ukunda umuntu nkawo wiyita umusazi none rega nawe kugira nkunde yaratawe ko nje atabwenge mfise ari urukundo rwa adolescent ni nkuko wo gushika ubu aba ex ufise barenga kuri 50 nje bagirenga kuri saa kombi aba ex ari ubukobwa twakweganye ugasanga twakweganye ku bwa adolescent gusa tukwegane tuje muri gera tunywe tunywane dufyondane ibihere duhejeje dutahe so milififi namushira muri iyo etape kuko ego kijya wambwira ko umukunda vyasana erega abakobwa nuko tubabesha basa n'umukobwa mumbwira ngo nje sinagukunda dukunda ariko sinagukunda oya mubwira dukundane nagukunda nuko tubaba naho tubafata nibijuju nk'ubu rero abakobwa nibiyumviye naragenda karesha karanikira ivyino FAMBA arankunda turakunda ubu bigeze he nivyaheze tunajipendania na gazeti ili tutafute bakutafuta tuspendi unje amafaranga yiwanje ndakuja ivyo ndakuja duwe banye biherere ngaho bice bihere kuko umugore wakazuza apa kumana daza jengo mandaguhanure ngende ndaguhanuye kuko kuru wigira ngo urumusazi nguriki wewe nturi umusazi ahubwo uravyigiriye kubera nta kuntu wotere ku bwana ukabutinda ukaronka umwanya ingene urondera amahero ukaja kubutinda je umusazi wa kidigitali sindi analogi umusazi wamamiza seni apana wamamiza seni w'imyaka uzobivamo oya ivyo busazi uzobiheba oya ubusazi nibwo bununje man je nigize ikiwerewere mu makamera nakoze ibintu by'ubusazi njana amahera ndonka akazi kiwanje kanyemera yuko no kwisaza uzavuze ko ubwenge bw'iwanje n'ubusazi bw'iwanje ubusazi buruta ubwenge kantu gatoya cyane uzavuze ikura umunsi nta kibazo sasa jengo mare dukora iki ega nawe no kwikura impuzu njewe abantu bokwimvira FAMBA gusa hari ivyarimwo kubera ko utova muri utu tuntu nyene two kwigira umuntu umusazi oya urashobora kubaho erega buri kintu mu buzima kibe kimufitiye akamaro mu buryo butandukanye ariko uriya uratara ko bigufitiye akamaro erega ubusazi bw'iwanje ndabukura mu kurondera amafaranga nyuma yavyo ndi umuntu niyubashe ndi umuntu mfise indero ndi umuntu nkundana ndi umuntu kandi ndi umuntu wijunja n'ijambo ariko ngiye muri kamera swati gukina za Mario za urugo za nyene inzu zo kina amasazo atandukanye amakomedi hajya mba ndiko ndondera kabo agafu rero urumva batawure ega busazi bari gutara kuri ikigobogobo ca vrai ikigobogobo ndabatawuze neza ko bari bafashe uko nyene ikigobogobo ni muri kamera hanze ya kamera urundi umuntu babitahure yuko kuko hari umuntu akina yasara ntaca bumusazi umuntu akina n'indaya ega wosanga nkubatana abakobwa benshi kundi utubesha muri kamera ni muri kamera ndabivugira kamera izimye sino bivuga ivyo bintu madamu wamgazi ngo we vraiment ngo mimi niko nabungine abamadami banje bose ndabubaha kandi barazi nufise banga exactly atavya kamera nje ibintu byose ndavuga muri kamera kamera izimije no ruvuga ibintu byubatse ibindi ibintu by'ubusa kandi abademanje barabitahura ibintu byose mba ndiko mvugira ngaho biyumvira byasime ngo barahari benshi kuko barabitahura muri kamera kubera turi muri kamera niyo mpamvu mvuga ari benshi ariko tuvuye muri kamera hari abantu mparura rero uharura nkabangayo nyuma ya kamera 6 8 mbere nk'abazimije kamera ubundi banga 6 8 aba twazimije kamera kandi bace babikata cyo kubikura sasa aho nyene mu kugira turangiza ikiganiro FAMBA yibona he mu myaka 2 imbere nje ndibona kwibona aho uzicuzobugeze ko kiruti cyuru n'umuntu ntazi ko kwibona ngo nibaza imyaka 2 imbere 2 no bamfise ikiyo nibonamo ariko imyaka iri imbere ndiko ndibona kuba international kuko ndiko ngerageza gukora mu buryo bwarwo bwose nkeka tubiha Imana rero kuko nta muntu amenya ivyejo muri kuba international bwabusazi urabona ko rwo buzuha gushikana no international araba comedy baba international kandi bakora ubusazi uri mu comedy umuntu wese ari mu comedy bisobanura yuko hari umusazi mu kazi kiwe apana ubuzima bwiwe umuntu wese mu comedy aba ari umusazi mu kazi kiwe apana mu buzima bwiwe mu myaka iri imbere rero nzoba ari mu international Imana ifashije commentaire ukunda ku mufana wawe ukumufana wari wese yakomanse igikorwa cyawe ni FAMBA komera uzobandanya uko ari umuntu akomanta ikintu ukavuga ati unkunya nkiyumviri ugasanga ni urunurungana uko yakumbwiye FAMBA courage ejo ni heza FAMBA pambana uko inanipaga nguvu sana we na camamara ubucuti bwari bumenze gutura utandukanye we ugomba kurongora canke hari ujya tandukanye muri byinshi kuko kwanza namuruta imyaka ndamukuriye si mu myaka gusa namukuriye mu bintu byose sa ubucuti bwacu bumeze uko nyene ni petit frère ndamufata nka petit frère kandi ni byinshi anyigirako nanje ni byinshi ndamwigirako kuko twese turunganije ubwenge kandi twese dukora akazi kamwe ko kugira abasazi
rero umuntu wese agakurikirana kigira ndamusaba kugushikira aho ukora vyiza ngo ico dupfa kiruta ico dufana na kirundo zego nimba hari ahakora vyiza canke mu kazi kiwe nkuko bibasiguriye ubusazi bwiwe nibwo imbere ya kamera kandi je nibaza hajya hose basami tubabona n'abakobwa benshi nibaza hajya abakobwa tarabi wabo bile ni mu makamera uyibona mu makamera nubabona live urabona sami live n'abakobwa kwega n'abakobwa duga manuka canke urabona jewe ndiko nduga n'abakobwa ari ibintu warubonye rimwe gusa hari ubuzima bwo muri kamera n'ubuzima busanzwe ico ni kintu badatahura abarundi buryo buzima bwo muri kamera sibwo tubayemo ariko ikintu nkunda abajournalist iyo ngeso nayo bafise no muri kamera ifise mwebwe gusa rega twebwe twarisariye rega twebwe mu dufata gute babere n'abana bafana ibone byo barimo mara barakundanye mara barahebaye mara barashwanye ndo yivyo tunakugoga mu yivyo ariko bonye muri site byo nibo bibonamo canke fani na beri ni ubona ngo baricanga bako barashwana no burya n'ubundi buzima muri kamera na handa hantu yindi si sawa famba igikino ukora je umunsi mugacu nkubita ukumva ko egare ku nkubita tu igikino ukora vraiment wapi kwanza je singwana je singwana kuri kamera kandi sinzashavura sinibaza ko ari umuntu sinyiwe gusa nibaza ko ari umuntu yakora ikintu je kikanshavuza je nawe genda kwa mama wanje kamwatsi kofi cyambwira wamukubise kofi wamukubise kuberiki namukubise gusa nanje ngubitirinde bikabana biwanyuza ukabandanya nanje nkubitirinde cyangwa ndagusanga umudemo wanje ngo muri mu cyumba ngo muri ko murafyondana ibihere ngo nce nagukubita hoya simbona ikintu cyo nshavuza mu buzima ngo twituma akimuntu nikibaho wowe kuratukurikirana uri kumwe n'umugenzi wawe muhereze chance ariko nanje ndakubita zitanu kuri famba samba zibaye 10 nari nago zitandukanye izi si zitanu nanje zitanu zikiye ziba 10 tutaranje na 10 zabari zibaye 20 bace bagira subscribe bose hamwe bahereza abandi kandi 20 babe 40 babe 80 bace basaswa sana bavuye yuwawe bace bazani yuwawe bace baje kuri samba famba bagire subscribe babandi nyene kwa kundi muri bwa bumwe kubita zitanu bro ndagushimire cyane Imana kwaki asante sana kaka Imana kwaki inyakire none ntuzopfa wambuga asante sana STV ndabashimira cyane Mr Solution kuri STV STV, every story matters.